egera hano nawe ushimye. Yesu ashimwe. Amen. Ariko mwakiriye mw'abantu. Jewe muri ubu kwezi guheze Imana yarantwengeje umutwaro nari mfise. Yankoreye ibintu bitatu. Imana yumve gushima. Igereza microphone cyane. Imana yumve gushima kwanje. Ushima neza nta bintu byo kutujyana mu makorosi. Ashima Imana mu bintu bitatu yari yasabye Imana, imitwaro yari muremereye, Imana yarabikoze. Tuyikomera amashi. cyane Imana yarangiriye neza. Ndibaza ko abantu benshi bambonye nje ngahangwaye ndemvye cyane. Narivugiye biranka gushika gukanyuma ku buryo abantu bose bahebura ko ntazovyara nzojana nini. Maze kuza ngaha anye ndabonana n'umwungere arandemesha arambwira ati reka ugira ubwoba bw'urupfu ntuzopfa. Ndagomba mumfashe dushimira Imana. Dukomera amashi Yesu yamugiriye neza. Ntiyashobora guhagarara. Dushimire n'abakozi b'Imana baranyimbaye hafi cyane. Naho numva gasonga gato ina chanza ngaha. Nkabwira Regide canke arundi musore muremure yaje nkamubwira ati fashe usengere je numva bisubiye kwa. Bamaze kunsengera umwana numvise adakina yacasubira gukina. Ndashima cyane ibintu Imana yankoreye sinoronka n'akagendo bivuga kubera n'umuryango wari ugeze igihugu mpebo kabona ko ntazokira. Amashimwe yanje yaraye mufashe dukomere Imana amashyi. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Yesu nashimwe. Makukanoti nayo. Yesu nashimwe kandi. Nange ndashimiye Imana ngene yankijije. Uwo muri amasengesho yo mu kwa kane yari imisi 10. Uwo munsi naje ndemvye cyane indi ngomba kuvayo. Batanguye gusenga ngomba baje bafata ba protocol. Imana ibahezagiye. Amen. Uwo munsi nari nzi uko umunsi urupfu rwanje rushitse. Ariko natashe nkome Imana nihabwa icyubahiro. Amashi kuri Yesu yamugire neza akamongera iminsi yo kubaho. Nari dimanche nyene zanarembye cyane ariko Imana yabikoze naciye mbyari kuwa mbere Imana nihabwa icyubahiro. Amen. Kindi Imana yankoreye nabise umutwaro wamwe na waceragwaye ingwara nyene yo mu mutwe twamufungira mu cyumba icyo gihe ko bitakunda ko yatumuzana ino naguma senga naho Imana yabikoze nguye twazananye uno munsi yakize ni ari nahaguruka hari ari dukomere Yesu amashi yamugiriye neza isengesho turarirungika rikagenda umuntu rikamusanga hari twongere Yesu amashi yamugiriye neza wahora yuganirwa mu nzu uyu munsi ari mu nzu y'Imana. Imana nihabwa icyubahiro muze gushima kwanje Imana ibahezagiye. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Nanje magaze ngaha ko narasezeraniye Imana niyangirira neza ko nari nayisavye yuko umukobwa wanje yo kwibaruka amahoro akibaruka nk'umuheburayo kazi. Yesu nashimwe. Amen. Rero ndashima Imana ayo masengesho nayisanzwe uwo mutwaro ndawufise ariko hageze lo 30 bamuha rendez-vous turagenda ndabwira na mungere timudufashe gusenga bavukanye ndabasabe abantu bibungenze baba bari kumanga mukuza murabasengera. Yesu nashi uko umuntu uhuriye kuri kaya gatanda ukabona urakururutsa impore utegerezwa gushima Imana. Yesu nashima. Rero ndashima Imana kuko Imana yamuhaye kubyara nk'umuheburayo kazi kuko n'abaganga byarabatangaje ingene yavyaye avyara umwana afite ibiro 4 n'amagarama 450 bitanu bibura nta deshirire ntaki na muganga yaratangaye docteur yaratangaye. Amashi ku mwami wacu Yesu. Ndayicyubahira Imana niumve gushima kwanje. Amen. Abakuze nibo bavyumvise nibo bataho ivyari by'abamama. Uwiteka bicyubahiro. Amen. Ngewe ejo naswe gufa nyuma gufira imbere y'itorero ubwo mwari kumva ngo hari umuntu yafiriye mu itorero ejo hari ukuntu nyine byagenze ibi byuma byaje nyine bifite imbaraga nyinshi nuko nyine bitusha umutima buriya ngenda umutima wo hasi urawita ngo ipotansi nuko rero ibi byuma biri kuvuga bica birawutusha njya kwicara hari inyuma y'abantu bose zirashira nuko birakomera hari umuntu wari uhagaze imbere yanjye ndamubwira ngo wampamagara uriya mukozi w'Imana ngo hari yari mu yigwe no yarahagaze hari nuko
aravuga nyine nkoresha amesi nyine nubwo nari ngifite n'imbaraga zo kuvuga mvuga ngo umutima ibyuma ariko wese ibyo ni ibi sinzi ukuntu rero niba ari umwuka wera wamubwiye aterega ari kukubwira ngo ibyuma biri kumuzengereza ntabyo nzi acaje akora arasenga irya mbere araruhuka yumva umwuka we ntabwo ndatuza asubira gusenga rigira kabiri n'irya gatatu yumva rero muri we natuje nanjye numva natuje hanyuma numva nyine ndaseka nyine hama ndangije niko pasiteri yatubwiye ngo ese bano mwicaye hariya n'ibiti ije ndavuga reka numvire nabagira ngo nagararishe inshitsa ye baba we mbona ngo reka nishare inyuma y'umukozi w'Imana nibigira ukundi kuntu nce mukwega ishati gahindukira urebe uko wafashe mbona ni Simplice wicaye hariya ati aho ni sawa kandi cyari inyuma ye ebana ndavuga ngo umwuka urankorera tu akagoma agenda agaruka ubwo yagenda nkumva ibya byumira ndavuga ariko mana ko Simplice yaguma agenda sinzi ukuntu rero bigenze naricara pe atahore ni sawa gasumako yanjye buriya narangije gusenga dutaje umwuka we warankoreye pe ndinda ntaho umutima kwizera uze mugira kwizera kurare Imana ndashima Imana yo mwijuru ejo nagira mfe Imana yakoze yakongeye iminsi tuyikomera amashira agahezagirwa yo mana haleluya Imana ishimwe cyane nanjye mpagaze ngaho imbere nshima Imana ikintu cya mbere ndayishimiye yarampaye ikado yumve ko ndayishimiye kigira kabiri ku munsi wa kane muri aya masengesho y'iminsi 12 Imana yarankoreye igitangaza irankiza constipation ku munsi wa kane nabyo nyine ndabishimira Imana hama wumvise gushima kwanje Imana ibampera ubwisha tuyikomera amashyi yamukijije n'umwungere nshishikara kumushimira kuko ejo yaradusengeye ariko nari nizeye amasengesho umunsi wa kane atarabivuga amusigura nari namaze gukira Imana ishimwe cyane amen amashyi kuri Yesu yamugiriye neza aya masengesho yakoze ibikomeye Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe kandi amen nanje mpagaze ngaha nyene Imana yarankoreye ikintu mu kwezi kwa kane nakumye nyene ngira ubwoba rya mbere nshitse hano ngo ushinge intahe nyene nguma numva ubwoba mu mutima bwo kuza gushinga intahe ariko uwo munsi Imana irangenderera numva ijwi rimbwira ngo uzotinya kunyimangira imbere y'abana b'abantu nandi nzotinya kumwemangira imbere ya data nyene ca numva noshinga intahe nyene je sanzwe ndi umunyeshure naraje ngaha nyene gusenga mu gice ca mbere nari narose amanota 42 hama nyene nariga ntivyinjira nivyo nize nta nubwo banabibazako hama ndaza ndabona n'umwungere arasengera hama asengeye arambwira ati wowe genda ugiye kwizera hama uzobona ibimenyetso mu manota uzoronka mu nyuma uko yabimbariye nagiye ndabona impinduka mu manota je ndaronka amanota meza muri iki gice ca kabiri naciye mbu wa gatanu yasubira mu twumva muri iki gice ca kabiri naciye mbu wa gatanu ngira amanota 72 tuzamura icubahiro ku mwami wacu Yesu reka nababwire uyu mukobwa sikubera ko atari afise ubwenge bwiwe bari barabucuritse nabarabarozi abantu babi isi ifise abantu babi sikubera ko yari ikijuju yari incabwenge ariko isengesho ryaracuruye ibyo bari bacuritse muri we bandanye Yesu ashimwe rero ngiye numva gushima kwanje biranka ndabura amahoro numva noshima kuko navuga ati n'abanyeshuri twigana bambonye umengo sinzi ariko uyimana yashoboje gushika ngaha numva noshima Imana Yesu ashimwe Imana yibahetse dukomere Yesu amashyi yamugiriye neza bikanka ibaze nane ugaca wiga hatari namubwiye ati genda gwera uno munsi uzohore wiga ibyo bazobaza kandi nuko nyine byagenze Yesu ashimwe amen Yesu ashimwe amen icyo ntambaye gushima Imana ndashima Imana mu
umukozi w'Imana yaduhaye ajya amasengesho y'imisi 12 jewe yaziriye jewe wewe gusa yaziriye jewe naje ndimwo sha naje ndimwe muti kubera je ndafise impamvu ndabivuze jewe akiyatangaza je sinayafashe ibisana abantu twari kumwe kuwa Mungu mwarabibona jewe nari navuze nasezerana Imana kwanza nabyo nari nateguye no musiko ugahakiye hazi icyo nana n'umwana ko ntamuzanye muga nari nateguye aya masengesho niyo yahera umwana wanje agenda nzoshima Imana ndomuzana imbere y'ishengero ndabereka ingene agenda yako wamusigiye iki kwe ino musi yagwaye ntiyarameze neza ariko Imana yarabikoze ya musi kuwa mbere umwana yaciye atangura gutamba dukomere Yesu amashi menshi yamugiriye neza hari umunsi batangaje ngo tuzane abana wari umunsi ugira kabiri je naramuzanye umwana yaguma agenda hajya sinzi ko ari abantu bamubonye yena nibaje ngo nubundi aryohewe atwenga rero Imana ndayishimiye yumve ko ndabishima rero je nzomuzana kuko nibwo nasezerana Imana ko nzomuzana hakugicaniro akagenda nabiteguye dukomere Yesu amashi menshi yamugiriye neza narababwiye kuwa Mungu hari kuwa Mungu ujya mwana bari bamuzingazinze bafashe umuzi wiwe bayizinga kujya kwa gapira Imana yanyeretse ijwi ry'Imana rirambwira ngo mufate umwishireko imwemu yawe ibe muriwe ubuzima butembere muriwe byarabaye icyo Imana ivuze ikigikora muri uwo mwanya nawe uyu munsi kiza kuvuga ku buzima bwawe ucizere kiraza kuba mu izina rya Yesu Kristo Imana ihabwe icyubahiro haleluya amen amananje mpagaze ngashi Imana hariho umutwaro nari nazaniye pasiteri wa kabiri muca dutangura amasengesho ndamubwira ko je ngwaye nzoja kwa muganga aca arambwira ati reka dusenge turasenga muramwumva binyuma egereza mikrofone hari umutwaro nazaniye pasiteri ndamubwira ati je nshaka kuja kwa muganga kandi kwa muganga dukumeye ngo bazabagira operasiyo arambwira ati reka dusenge bana ndamubwira ati nje kugira ngende mfise isengesho kuri jewe hama arasengera muga numva kuwa gatatu hari amasengesho y'imisi 12 canagera muhera mvuga ati jewe nta operasiyo nkeneye kandi sinzoja no kwa muganga nizereye muri aya masengesho imisi 12 nibaza ko ku munsi wa nyuma uzoshika nanje nawe nyigitangaza rero akisengeye kuwa kabiri ku munsi wa kane natangiye kubona Imana iriko irambohora ariko twokomera Yesu amashi menshi twokomera Yesu amashi idutele haleluya haleluya ariko Yesu ndakwemera uri umwana umunsi wa kane natangiye kubona Imana inyeretse mbona agacu k'Imana kuko je nari imeze nabona kumengo ngomba gupfa ariko Imana yarangiriye neza kugeza n'isaha jemeze neza no kwa muganga sinabaye nkigenda n'unda anye sindaja kwa amashi kuri Yesu amashi kuri Yesu yamugiriye neza yakuyeho urupfu n'ibyaha haleluya amen haleluya nanje igitumye mpagarara hano inje gushimira Imana nubwo abarozi batega baturoga bariko baratumwanya cyane cewe ejo bundi nabonye abarozi benshi bari inyuma yanje bantamika ibintu burya ndaryama ngize gutya mwijoro saa 8 mvyutse ngo senge isanga hari ibintu biriko biraniga mu nzozi burya bimaze kugenda gutyo natamira injya zamanuka umenga ni icumu ricumise mu gatuntu zanjya ntizibe zikimanutse ico shimira Imana rero ndashimiye Imana ko itwitangira uko bukeye uko bwije niyumve ko ndayishimiye ibihererwa amashimwe dukomere Yesu amashi menshi Yesu nashimwe nanje ndashima Imana ko yabanye nanje mu bihe bitoroshe je aya masengesho ntiyigeze anyorohera yabereyemo ibigeragezo umunsi wa gatatu utangura amasengesho navuye ngaha umuvukanyi wanje ari mu bitaro arwaye rero ngiye kurara ku bitaro uwo munsi yacarangiza aritaba Imana ariko icyo nshima Imana ko Imana yamutanye amahoro agataha yiteguye ikindi nshima Imana ndashima Imana ko yabanye natwe ikaduha kwihangana
hama ikindi nshima imana yaranciriye agacu nyene ntuma ndonka agatelefone k'umugisha co ndagishima imana kandi ndashimiye n'umuvyeyi wacu yaduherekeje ndagukengurukiye cyane imana ikumere umugisha imana yahabwa icubahiro tuyikomera amashi yarakoze